Muy buenos días, amados hermanos. ndabaramukije bakundwa bene data inshuti zanje muri hano Aquí en Talcahuano, aha muri Chile, Talcahuano y los muri que están Chile conectados a través del satélite n'abihuje natwe Amazonas, kwitumatumana biciye kuri satelite Amazonas na satelite Eutelsat 8 mu bihugu allá en bitandukanye Calley, Puerto Rico. hariya muri Kayeye También Puerto que Dios Rico los bendiga grandemente. naho nyene Imana ibahezagire cyane Hoy domingo 23 de uyu noviembre munsi de kuw'Imana este año 23 mu 2025, nyonyo umwaka tenemos como w'2025 tema dufite el ikigwa rapto cyitwa ngo y el físico ukuzamurwa ko mu buryo bw'impwemu no de los escogidos de Dios. kuzamurwa gufatika Fue kw'abatoranijwe predicado el b'Imana 2 de mayo del bavuzwe 2014 12 Rusama mu en Cali, 2014 Colombia. buvugirwa muri Cali, Colombia. Turondere Nuestras Biblias en el muri libro del Bibiliya zacu Apocalipsis, mu gitabo cy'ibyahishuriwe en Yohana el capítulo 4, mu kigabane cya 4 verso 1 en adelante, donde nos dice: umurongo wa mbere ukabandanya hatubwira hati Después de esto miré, hanyuma y'ibyo ndavye y aquí una puerta abierta en el mbona mu cielo, ijuru urugi y la rwuguruye primera voz que oí kandi como de rya jwi trompeta nabanje hablando kumva conmigo rivugana dijo: nanjye ari nk'iry'inzamba Sube acá, rirambwira y yo riti te duguze mostraré las hano cosas que mwereke sucederán ibikwiye kuzobaho después de estas. hanyuma y'ibyo Ahí en una puerta abierta, una aha brecha. ku rugi rwuguruye hashira agakwego k'umwami kagani bubamfu yandika ko ibyahishuriwe hano 8 umurongo Esa wa puerta mbere abierta es el ubwo séptimo rugi sello, la rwuguruye segunda ni venida del Señor. ikimatanijwe cy'indwi ukuza kwa kabiri k'umwami Y al instante yo estaba en el espíritu, y ako aquí kanya un mba trono muri establecido mpemu en el kandi cielo, mbona y en intebe el trono iteretse uno mu sentado. ijuru Y el mbona aspecto del que estaba n'uwuyibyagiye ko sentado era semejante wari a piedra abyagiye de yasa jaspe y n'akabuyenge de kitwa cornalina, yasipi y n'akitwa había alrededor sarudiyo del trono un kandi umunywa arco w'amazi iris wari semejante ukikije en iyo aspecto ntebe usa a la n'akitwa esmeralda. simaragido Rapto espiritual y el físico okuzamuka ko mu de buryo los bw'impwemu no escogidos de Dios. gufatika Pueden tomar asiento si kw'abatoranijwe tienen la b'Imana bondad. murashobora gufata ibyicaro byanyu. Nos dice en el mensaje rapto espiritual, turabwirwa mu butumwa bwiswe ngo izamurwa ryo mu buryo bw'impwemu en una porción allí mu gace kamwe kari hano de este mensaje nos dice: muri ubu butumwa turabwirwa todo haratubwira será hati tan sencillo byose bizoba biciye bugufi que cyane nadie lo podrá uburyo imitar, atanumwe azoshobora kubyigana ni lo querrá imitar, porque no nta tendrá n'ubuzi atracción. ushaka kubyigana kuko Isaha ntibazoba kugira bafise hejuru ugusesuka gakire ugusa siempre neza kandi murazi ko abantu buri gihe icyo bifuza ari ukwigana kwigana iki No las ibintu cosas bisesuka sencillas, biboneka neza atari sino ibintu lo que biciye atrae bugufi la atención de ahubwo todo el mundo, ibikurura y lo que amatsiko produce y'isi dinero, y lo yose que produce ibintu lo que la gente bitanga quiere. amafaranga bizana Pero ibyo la abantu tercera bifuza etapa ariko es gukwirwa kwa algo gatatu sencillo, ni ikintu giciye bugufi cyane lo cual hace la separación. ari byo ¿Qué hace la bituma separación? haba ugutandukanya La tercera gukorwa etapa. n'iki ugukwegwa kwa gatatu Lo cual es para la novia, para ariko las kugenewe fatuas umugeni inkumi y para el z'ibijuju mundo. hamwe En el n'abo libro mu de isi citas en la página mu gitabo cy'imirongo 99, ku rupapuro rwa 99 Párrafo umurongo w'amajana 857 857 nos dice, haratubwira hati este es un extracto del uyu libro ni de los umurongo sellos, wo mu gitabo del mensaje cy'ibimatanijwe séptimo sello. mu butumwa bwiswe ikimatanijwe cy'indwi dice: recuerden, aravuga ati mwibuke Satán tratará de imitar. satani Él azogerageza tratará de kwigana imitar toda we cosa azogerageza que la iglesia kwigana hará. ikintu cyose ishengero rizokora Él ha tratado de hacerlo. we yaragiye aragerageza Lo hemos kubikora notado a través del ivyo Anticristo, twaramaze kubibona pero ko esta es una antikristo cosa yabikoze ariko que él iki no cyo puede imitar. ni ikintu Ahí adashobora no habrá kwigana mímica, ntihazobaho Para kwigana no kubombagura umunwa kuri porque ibyo él no bintu sabe. kuko No we hay modo de ntabizi saberlo. nta n'uburyo buriho Es bw'ingene la tercera yobimenya etapa. ni ugukwegwa kwa gatatu Arriba él escribe: el séptimo hejuru sello arandika es ko ngo la ikimatanijwe tercera cy'indwi etapa. ni ugukwegwa kwa gatatu Satán imitará. satani Lo hizo azokwigana en las edades. yarabikoreye mu bihe by'ishengero Ahora más adelantito, imbere gato ahí de ese mismo mensaje nos dice: nk'ubu butumwa nyine aratubwira ati ahora, cuando hablamos del rapto, rero turi ko turavuga kwizamurwa buri siempre gihe tenemos la no costumbre de buri mirar las gihe promesas dufite del akamenyero Señor ko guca turaba desde el amasezerano punto de vista y'umwami literal. tuyaboneye mu Y el buryo punto de busanzwe vista bufatika o el ángulo espiritual imfuruka yo mu buryo bw'impwemu siempre se nos nayo pasa por encima, buri gihe porque la ikaducika forma en que Él lo
kuko uburyo bw'ingene we yobaye ariko arabishitsa muchas veces lo piensan, inshuro nyinshi abantu piensan la persona babyibaza que de una manera, abantu bibaza ko biba mu buryo ya en lo kanaka espiritual ariko mu buryo bw'impemu está ocurriendo eso que las personas ivyo están bikaba biriko esperando. biraba ivyo abantu biteze ngo bibe mu buryo bufadika. Y eso le pasa a todas las religiones. Ivyo rero bigaca hejuru Y amadini nosotros yose. no abrimos los ojos. Twebwe La parte importante se nos tudahumuye pasa por amaso encima. igice ngirakamaro Y cyane cuando cyo duca venga la hejuru parte literal, o sea, hagira rero cuando se va a igice cumplir, entonces lo gifatika ni ukuvuga igihe rero bigira Como bishyitswe mu uno buryo no estaba en la bufatika parte espiritual kubera ko cuando umuntu se cumplió, atari ahari mu gice cyo mu buryo pues no bw'impemu estará igihe tampoco byashyitswa en la nta parte n'ubwo literal byongeye azonaba no mu cuando gice se cumpla. bishikijwe mu buryo bufatika. En el libro de citas, en la Mu página gitabo cy'imirongo ku 52, rupapuro rwa 52 en párrafo ku murongo 456, 456 nos dice, él llevó haratubwira a su mismo hijo we yajyanye umwana wiwe 17 bwite de Mateo, mu kigabane cya 17 muri y lo llevó Matayo arriba en el monte yo de la yamujyanye transfiguración hejuru ku musozi wo y lo guhindurirwako colocó posicionalmente como imushyira mu estaba kibanza su ley. ciwe nk'uko Él lo itegeko hizo. ryayo ryari Y riri yo entonces, cuando él yarabikoze hizo eso, rero igihe yo entonces yakora nosotros ivyo descubrimos twebwe rero que él siguió sus mismas twarabitahuye leyes, y aquí ko él yakurikiye llevó a amategeko Abraham yayo del mismo kandi modo. yo yarajyanye aburahamu muri Y ubwo usted buryo dice, nyene we ¿Está wovuga usted seguro de eso, hermano Branham? mbega wowe ivyo ntubikekeranya ko Verso 4 y gamwe 5. data Branham umurongo wa Sí, 4 n'uwa Señor. 5 yego Ve. me mushinga nta murabibona Cuando él dio a Abraham parte de su nombre, igihe iyo yaha aburahamu igice cy'izina puso su ryayo nombre en el cheque, aho izina mismo ryayo como yarishyize era kuri el de él. sheke cyo kimwe El de él nk'uko es igiwe Elohim. ryari rimeze iryayo ni elohimu Abraham. aburahamu le dio parte de su mismo murabona nombre. yamuhaye igice cy'izina Ahí ryayo está. bwite Una gran revelación allí. aho hari uguhishurirwa Y gukomeye usted cyane revisa, kandi mwebwe yo puedo llevarlo muratahura más lejos que eso, genda ashobora kubajyana kure cyane pero la iglesia harengeye aho cuando ella debe estar ariko tomando ishengero igihe manjar ryo sólido, todavía está ritegerezwa tomando gufungura leche. imfungurwa zikomeye kugeza es n'ubu correcto. riracyari ko riranywa amata Así que ibyo él nibyo dio su mismo nombre. rero iyo izina Abraham. ryayo bwite yararihaye ko Ahí arriba aburahamu escribe Elohim, hejuru Abraham. arandika ko ngo elohimu aburahamu Y encima del párrafo 456 hejuru y'umurongo w'amajana na escribe la ley 56 arandika de ko la ngo adopción, itegeko ry'ukuragwa mu mwuzuro el nombre de Dios, izina ry'imana y escribe para la adopción arandika ko ngo kubwo kuragwa y mu el monte mwuzuro de la transfiguración, ebe n'umusozi wo guhindurirwako y dibuja una piedra angular y las edades, aracapura ibuye rikomeza Y la flecha imfuruka hacia n'ibihe la piedra by'ishengero angular, n'agakweko kagana mu ibuye porque esa es rikomeza la imfuruka cima kuko ni mu gasongero monte, ako niko gasongero en este k'umusozi tiempo final que muri es iki la gihe cya iglesia del nyuma Señor en la uwo etapa musozi niryo shengero de la ry'umwami piedra angular, mu ntambwe y'igihe cy'ibuye en rikomeza donde imfuruka eso aho es realizado, ivyo así como bikorekera fue en un monte nk'uko en donde byabereye fue adoptado, ku musozi niho Jesús. yaragiwe mu mwuzuro allá fue el yesu monte de la transfiguración, hariya habaye ku musozi wo Acá es el monte de Sion, guhindurirwako aha la naho ni ku iglesia musozi del Señor. siyoni ishengero En la etapa ry'umwami mu más alta. ntambuko yo hejuru Ahora cyane en el nuko mensaje ¿Cuál es nimurabe la mu atracción butumwa del bwiswe monte? ngo nuko ahe gukwegwa kuri ku musozi Allí nos dice la página ngaha aratubwira ku rupapuro 16, 16 hubo otra atracción harabayeho ukundi gukwegwa en un monte. ku musozi umwe Fue en el día de Pentecostés, byabaye ku munsi wa cuando pentekote todos ellos estaban allá arriba, igihe bose bari una hamwe fiesta hejuru religiosa, mu munsi mukuru pensaban que w'iby'iyobokamana habían corrido a todos los fanáticos, bibaza ko abafana bose bari bamaze no habían kubirukana oído de ellos por 10 días. hari haheze iminsi ataco babumva ko iminsi 10 barasohotse bava hejuru mw'iyo nzu basohokera icyarimwe nk'umugwi w'inzuki baja mu ibarabara basemerera abandi bati ibyo ni biki ibyo bisigura iki mbega bariya abantu bose bariya abagabo bose baborewe banyoye arandika ko ngo ku munsi wa pentekote habayeho gukwegwa nimwitegereze umuvugishwa n'imana yarahagaze muri bo arandika ngo petero bingana umuvugishwa
umuvugishwa yarahagaze hagati muri bo nk'uko bitegerezwa kuba mu rutonde rw'umuvugishwa, nk'uko rutegerezwa kuba urutonde rw'umuvugishwa. aravuga ati mwebwe bagabo bo muri Isirayeli, ab'i Yudaya n'i Yerusalemu, ibi nimubimenye neza, mwumvirize n'amajambo yanjye. Aba bantu ntibaborewe nk'uko mwebwe mubyibaza, ariko ibi ni bimwe byari byaravuzwe n'Uhoraho biciye muri Yoweli umuvugishwa n'Imana. ati bizoba ko mu minsi y'iherezo bizosuka mpwemu wanjye kuba ari n'umubiri bose. uko kwari ugukwegwa. aracapura inyenyeri ya Dawidi iburyo, arandika ko ngaha ibubamfu utera ujya hejuru ngo iminsi y'iherezo, ikihumbi cya gatanu n'icya gatandatu. ku gihumbi mu gihumbi cy'indwi naho hazoba ari umwuzuro wa mpwemu yera. ihanga ry'abantu b'iyobokamana, inyuma yo kuba barabamvye umutware, umwami w'ubuzima n'ibyo bindi bintu byose, babandanije batariko barabona isezerano ry'ukuza kwa mpwemu yera, ugukwegwa. turiya ninde? ibyo bisigura iki? ni iki kiriko kiraba muri bajya abantu? nicyo kimwe n'uyu munsi twaragiye turabicamo ibyo byose kugira ngo bituzane kuri iyi saha. ikintu nk'icyo nyene kiraba uyu munsi, arandikaho ngo nk'ibyo nyene uyu munsi, ikintu nk'icyo nyene kiriko kiraba. habazwa nk'ibyo bibazo nyene. hate ubwo rwamu rwose n'ibiki? nimuraba amabarabara yari ya hejuru no hasi, amamodoka uva muri Michigan uja muri Florida. n'iki gitondo je nariko canke nko ku murango twariko turamanuka mw'ibarabara, umugore wanje nanje twariko turaba umurongo w'amamodoka, niho naciyo nibaza kuri iki gisomwa. no kuvuga muri iyo eta yari arimwo, mw'iyo leta, mw'iyo ntara bari barimwo, yari karabona imodoka zitandukanye z'amaplake atandukanye, bisigura ko bari baje bavuye mu bibanza bitandukanye. hacahaza mu bwenge bwiwe ngo gukwegwa n'ukuhe icyo gisomwa. ati ibyo bisigura iki? nk'uko nabivuze, nk'uko yabivuze, atahazoba hari umuvyimba ugishusha, arandikaho ngo mu gasongero Eliya Mose. ni nk'uko uwo woja ngaho hanze ushitse cyane ugiye nk'ahantu ngaha muri Talcahuano, ukabona hashika amamodoka y'amaplaka yo muri Santiago, muri Kalama, hariya muri Arica, muri Kirikura, n'amaplaka yo mu bindi bibanza. hitwa Kirikura. hariho amaplaka yo muri Kirikura, muri Santiago, cyangwa mu zindi ntara aho bashirako izina ryo mwako karere. hakaba hariko ararengana amamodoka menshi ariko amaplaka atandukanye. abantu bovuga bati kandi mbega ibi bintu biriko birabaza yaya mamodoka yo mu bibanza bitandukanye n'ibiki? ugukwegwa kwabazanye ngaha n'ibiki? kuko ati mu gasongero ni kubera hari Mose na Eliya. rero bose bariko baranyiganyiga baza hari ubwo bukozi. murabona, ni nk'uko yabivuze, atazoba hari umuvyimba ugishushe, niho inkukuma zizokoranira. nuko rero ngaha hariho inkukuma, niho ziri, kuko hari ijambo. nabwiye umugore wanjye nti mukunzi wanjye, uribuka muri rya joro igihe nategezwa kubwira Imana, igihe nategezwa gusezera abo nkunda bose ku isi, nkajya mu mitumba kugira ngo ntangure ikintu kanaka Imana yari yashinze ko nokora. wowe wararirimbye ya ndirimbo, bo bazoza bavuye mu buseruko no mu burengero, bo baza bavuye ku butaka bwa kure kugira ngo bagirane umunsi mukuru n'umwami wacu tujya amazimano. arandikaho ngo umwana wa Dawidi, kugira ngo bafungure amazimano bayasangire n'abo yatumiye. mbega ingene bahezagiwe izo ngenzi, bariko bagenzura mu maso hiwe hejejwe akayangana n'urukundo rw'Imana. n'abanyamugisha abagira uruhara mu buntu bwiwe bazokayangana nk'amashugwe, nk'ibirezi byo ku rugori rwiwe. rero ndatahura igituma Migere yavuze ko tuboneka neza.
ikirezi kirakayangana, mwebwe muri birezi byo ku rugo rwiwe. uku kwari ko gukwegwa urubuto rwatoranijwe rw'Imana. Nta kindi kintu rwoshobora gukora uretse gusa kurikurikira. Bisigura ikintu kirengeye cyane ubuzima kuri twebwe. Fata ubuzima bwacu ariko ntufatire kuri ibyo. Ugukwegwa n'ukuhe Mana nk'uko bimenyerewe iriko irashitsa ijambo ryayo. Yo iriko irashitsa ijambo ryo muri Zakariya ku yindi ncuro, uwavugishijwe n'Imana Zekariya acacapura ku inyenyeri ya Dawidi iburyo iruhande yahavuga ngo Imana nk'uko bimenyerewe iriko irashitsa ijambo ryayo. Hari abantu nyavuga rero mu ubu butumwa nyene ati mwibaze, umwami akora ibintu bitatu iyo yururutse. Arazana akamo karenga, ari bwo butumwa, bwa butumwa nyine bwumvikana mu gicuku. Igihe humvikana ngo nguyu umukwe araje nimusohoke mumusanganire, ni ubutumwa bwo kuza k'umwami, kuko ikimatanijwe c'indwi ni ukuza kwa Kristo. Mu butumwa bwiswe ngo kunyakugwa haratubwira ko iki cyanditswe cyo mu Bitesalonika ikigabane cya 4 haratubwira hati ku rupapuro 25 reka ubwa mbere tuje ku rupapuro rw'9 9 hepfo muri iki cyanditswe uko haravuga hati Imana yarategekanije ijambo ryayo ryo muri buri gihe, kandi buri kimwe mu ivyo bihe hategezwa kugaragara igice cy'ijambo ryayo. Iyo byongeye yaratoranije n'abantu bo muri buri gihe kugira ngo hashyitswe iryo jambo. Buri gihe uko Imana yagena ijambo ryayo yarategekanije n'umugabo wo kurishitsa. Murabona, itegezwa kugena umugabo wo kurishitsa akazana iryo jambo, kandi hategezwa kubaho ihanga ryakira iryo jambo. Igihe yagena igihe cya Mose, yaratoranije Mose ku bw'icyo gihe. Igihe yategekanye igihe aho umwana w'Imana avuka, yarategekanije umuntu wo kwiyosa. Muri buri gihe yo yaragenye umuntu wayo nk'uko Bibiliya ibivuga. Umuntu yatoranijwe ni ukuvuga umugabo yagenywe n'Imana. No ku rupapuro rwa 25 nk'ubu butumwa nyene kuzamugwa, ariko arasoma icyanditswe cyo mu Bitesalonika ba mbere 4:13 con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, kuko umwami ubwiwe wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, aradondagura ngo 1, 2, 3. Aca avuga ati haba ibintu bitatu bitandukanye: akamo karenga, ijwi ebe n'inzamba. Ibyo bintu bitegerezwa kuboneka kuba imbere yo kugaragara kwa Yesu. Rero akamo karenga, Yesu ibyo bintu bitatu abikorera mu kuza kwiwe. Akamo karenga ni iki? Ni ubutumwa. Uburaza bwa mbere, umutsima w'ubugingo uri kuzazana umugeni ngo agaragare. Rero Imana irafise uburyo bw'ingene ikora ibintu. Yo namba ntiyigera ihindura integuro yayo, kuko ni Imana idahinduka, idahindagurika. Rero agira avuga ingene ibyo bizoshitswa. Aca asoma icyanditswe ati kuko umwami uhoraho ntacyo azokwigera akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwabo avugisha. Amosi 3:7 arandika ko ngaha Imana izobikora ikoresheje umuvugishwa ibyo bintu bitatu. Ni ukuvuga akamo karenga, ijwi n'inzamba. Yo yobaye iriko irabikora biciye mu muntu umwe, ibikoresheje umuvugishwa. None ni kubera iki yo iza kugira ngo ukwizera ko kuzamuga umugeni wayo imurondere, kandi izane n'abavuye mu mubiri bagiye. Nimurabe mu gitabo cy'imirongo byongeye haratubwira hati ku rupapuro rwa 56
párrafo umurongo 492 amajana ane mirongo dice, icyenda na kabiri haravuga hati Daniel dijo daniyeli que él yaravuze miró esta edad gentil ko yitegereza iki hasta que gihe la piedra cy'abanyamahanga vino kugeza fuera aho ibuye de las ryaje montañas, ridasituwe que no ku fue musozi cortada con manos. ntiryari risituwe n'amaboko Ellos nunca le habían puesto una piedra de ntibari corona barigeze en bashyira esa ko ibuye pirámide. rikomeza imfuruka kuri iyo Ella piramide no fue cortada por ryo manos de hombre, ntiryasituwe n'amaboko son las y'umuntu manos de Dios n'amaboko las que y'imana cortan esa piedra. niyo asitura iryo Y dibuja una buye estrella de David a la aracapura izquierda. ku inyenyeri ya dawidi bubamfu Ustedes lo ven. mwebwe ¿Y murabibona qué hizo ella? none iryo buye Ella le ryakoze pegó iki a la imagen ryo ryaguye ku directamente gishushanyo en los pies ryaje ritumbereye y la neza quebró neza en ku birenge pedazos, la molió en polvo. rirakimenagura Aleluya. gicika nk'umuguruka ¿Qué haleluya pasó a ese tiempo niki cyabaye mu a la icyo venida gihe de esa piedra? mu kuza kw'iryo Y buye encima de esa piedra hejuru escribe el y'iryo buye Mesías. arandika ko ngo mesiya Hacia arriba fue la iglesia ishengero ryaduze dentro de hejuru la gloria en el rapto. rijamo ubwiza mu O sea, que con la kuzamurwa venida de ni esa ukuvuga piedra, hamwe no con la kuza venida kw'iryo del buye mu Mesías, del kuza venida kwa mesiya de la umusigwa segunda venida del mu Señor. kuza kwa kabiri La k'umwami iglesia ishengero entonces nuko sería rero raptada. ryo Sin la rirazamurwa venida de esa piedra, atakuza kw'iryo la buye iglesia no iba a ishengero poder ser ntiryari gushobora raptada. kuzamurwa porque eso acabó la kuko dispensación ibyo gentil. byarangije ikiringo cy'abanyamahanga ¿Qué acabó la niki dispensación cyarangije gentil? ikiringo cy'abanyamahanga La venida de ukuza esa piedra, kw'iryo buye de lo cual en el libro de ari las byo mu edades gitabo cy'ibihe by'ishengero bivugwa nos habla que él aparecería harabitubwira ko we al yogaragaye final ku iherezo de la dispensación ry'ikiringo gentil, o sea, de cy'abanyamahanga la ni dispensación de ukuvuga la ku iherezo gracia. ry'ikiringo cy'ubuntu Está en biri la edad de la Odisea. ahavuga ku gihe cya lawudikiya Aquí esta versión es la iyi verisiyo ngaha ni ku 366. 366 Allí en la parte donde mu dice gice esta es la cy'ahavuga ngo evidencia final iki ni cyo cyemezo que cya este nyuma hombre en verdad cyerekana ko uyu muntu mu by'ukuri ari we muvugishwa avuga muri maraki kane kuko yesu ubwiwe azogaragara de la edad ku gentil iherezo ry'igihe y al cy'abanyamahanga fin de la arandika dispensación de ko la mu gracia. iherezo ry'ikiringo ¿Cuándo es que cy'ubuntu aparecería n'iryari yogaragaye esa piedra no cortada iryo de buye manos ridasituwe al final n'amaboko ku iherezo de la dispensación de la gracia? ry'ikiringo ¿Qué página? cy'ubuntu urupapuro ruhe 365 es la amajana de atatu esta na versión es 366. gatanu aho Por lo ni menos ku esta majana atatu na partecita, porque gatanu empieza de la 365. kuko bitangurira ku majana atatu na Ahora, gatanu Continuando aquí, rero tubandanije hano la página 56 urupapuro rwa del libro mirongo de itanu na citas, gatandatu mu párrafo gitabo cy'imirongo 492. amajana na mirongo icyenda na kabiri Porque eso acabó la kuko dispensación ibyo byaraherahereje gentil, Dios lo ikiringo acabó, cy'abanyamahanga la venida imana de esa piedra. yaragiheraheje Cada uno de ukuza kw'iryo nosotros buye que tenemos kandi umunsi wo muri ese twebwe magnetismo dufise del Espíritu bwa Santo, bushobozi nk'ubw'isumaku cuando esa buva piedra kuri mwemu golpea la yera imagen, iryo buye la ntiryakubita ku iglesia gishushanyo huirá hacia ella. ishengero Porque esa rizotera rihungira piedra kw'iryo es una buye kuko iryo buye ni Por más que isumaku usted se quiere escapar, uko woshaka gukwepa ese guhunga imam kose pase, iyo sumaku eso irenganye es en el mensaje aho ni mu reconociendo el butumwa día de su bwiswe ngo mensaje. kumenya umunsi n'ubutumwa Él fue a bwabo una fábrica, yagiye ahantu mu ruganda mu ihinguriro coso grande, abona aparato, ya le salió isumaku tanto nini metal grande, yaje icyuma cy'icyuma kinini yari isumaku y salió y él iraza iyo que se sumaku le araraba pegaban muchas partículas. abona utumanyu twinshi Pum, tw'ivyuma pum, pum, tugenda pegaban turamatako pum 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 bugenda Ahora vio algo burahomako allí también, rero aho que byongeye las yarabonye ko partículas, hariho algunas se ibimanyu bimwe bimwe byaguma hasi Y era que esas partículas rero no kubera ko ibyo bimanyu tenían ntibyari bifise forma de imantarse. uburyo bw'ingene byifatwa n'isumaku pero algo interesante allí también. ariho y es kandi que ikintu había ngirakamaro algunas cyane ni uko harimo ibipande bimwe que bimwe aunque byovyo eran de naho ese material, byari ibyo mu algo así, cyuma no se iban. ntibyaduga ngo bifate ko No sé si es que dice que estaban sinzi ko avuga atornilladas o yuko algo. byari bishinzwemo amavisi amaburo byugariye Por eso hasi no podemos atornillarnos nicyo a las gituma cosas del tudakwiye mundo, kwiyugarira ku bintu byo ku sino isi soltarnos, ahubwo dejar tukibohora todo peso tukiyambura estar umuzigo libres wose tukaba para bidegembya cuando pase ese imán, kugira ngo yasumaka irenganya murabona todavía los que estén agarrados kugeza así, n'ubu abakimase ku byo Suéltese. ku isi nk'uko porque mwibohore el imán está ahí kuko isumaka iri hano piedra no cortada de ibuye manos ridasituwe está. n'amaboko y los está rirahari llamando. kandi ririko rirabahamagara Ese imán los está iyo llamando sumaka para iriko irabahamagara kugira ngo mu mateko llevárselo. iheze ibajyane Sigue diciendo arabandanya avuga para atrás
ati ryo rizojyanwa mu bwiza hejuru mu kuzamurwa kw'abera. Ryo ntiryabandanya rijya imbere kuri uwo munsi. Arandika ko ngo umunsi ugira munani n'ikimpumbi cy'indwi, ikiringo cy'ubwami. Hejuru arandika ko Mose na Eliya, Imana irakuraho ihanga ryayo ikoresheje ijambo ry'umuvugishwa buri gihe. Ibuye ryo ku musozi, Mose na Eliya, Imana iracyacura igakuraho ihanga ryayo ikoresheje ijambo ry'umuvugishwa buri gihe. Ibuye ryo ku musozi. Mu butumwa bwiswe ngo Imana iriko irashimangira ibikorwa by'intoke zacu, bwavuzwe 20 z'ukw'icyenda mu 2014. Aravuga ati yo yaramaze gushimangira igihe cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu n'igihe cy'indwi. Ubu rero hasigaye ugushimangirwa kw'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi Imana izogishimangira iriko irashyitsa ivyeretswe Revera William Branham, iriko irashyitsa ugukwegwa kwa gatatu, kandi iriko iraduha ukwizera kudushoboza guhindurwa no kunyakugwa. Ni hehe ishengero ryoshimangiriwe igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka cyoshimangiriwe? Mu gushyitswa k'ugukwegwa kwa gatatu. Mu butumwa bwiswe tange ku rupapuro 134, que es un extracto ari wari umurongo del párrafo 1190 ku murongo wa 1190. Es un extracto del mensaje El futuro hogar. Na gatatu mu butumwa bwiswe ngo urugo rwo muri kazoza. Aravuga ati muhinduke igice cy'ijambo, igice cy'ijambo ry'uyu munsi. Umuntu niyo ushobora kuba igice cy'ijambo ryo ku munsi wa Mose. Icyo gice ibyo byabaye ibirenge, amaguru. Uyu munsi turi ku mutwe. Uwo ni Kristo. Si igihe cy'amaboko hariya kwa Ruteri. Oya, iki ni igihe cy'umutwe. Oya, iki ni igihe cy'umutwe. Mu kindi kibanza avuga ko bari mu gihe cy'izosi, ariko aho yari kwarerekana ibyari kuzoba ku iherezo ry'igihe. Kristo ibuye rikomeza imfuruka aje ku mutumba, kandi turabona ugusubiza ibintu mu buryo kwa Ruteri muri kiriya gihe, Wesley n'abapentekote. Ubu naho turindiriye ibuye rikomeza imfuruka ry'igisagara, kuko ibuye rikomeza imfuruka ryoje mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ntirishobora kuza mu gihe cy'izosi cyangwa icy'amaboko. Hejuru haracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengera, kandi ngo ibuye rikomeza imfuruka riza ku mutumba, ku mubiri. Ni ukuvuga riza ku gice cy'amajya hejuru, umutwe. Arabandanya avuga hano ataho hazoba hariko haravugirwa ubutumwa hehe mu ihema, mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Aho hazoba hariko haravugirwa ubutumwa bw'inzabya, inzamba, nk'uko Revera William Branham yavuze imbere y'igihe ibihendwi by'ishengero, akanavuga imbere y'igihe ibimatanijwe indwi, naho ikimatanijwe cy'indwi kitahishuwe, ariko kizohishurwa ku mugaragaro mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Niba havugwa iby'inzabya n'inzamba n'ibyago n'ibyo byose, rero hategeza kubaho umuvugabutumwa. Kandi nk'uko we yabitubwiye mu butumwa bumwe, ko benshi batona byibagije ngo babicikanda kwiyara imituragaro, kubw'uburyo buciye bugufi cyane ukuntu Imana yobaye iriko irabishyitsa. Rero ikimatanijwe cy'indwi cyohishuwe mu kuza kwayo, nk'uko yabivuze mu gitabo cy'ibimatanijwe urupapuro 400. Reka turabe 90.
amajana ane mirongo umunani kabiri. Urupapuro amajana ane mirongo umunani na rimwe murabe hepfo aravuga ati rero murabona ko guhishurwa kw'ikimataniro cy'indwi byongeye n'ibanga ririmo ibintu bitatu. Arandika ko Mose, Eliya, Yesu. Iryo banga ririmo ibintu bitatu by'ikimataniro cy'indwi: ubukozi bwa Mose na Eliya n'ubwa Yesu, kuko umwana w'umuntu azanana n'abamarayika biwe. Yarababariye ko ari ibanga ry'imituragaro y'indwi. Imituragaro indwi yo mu ijuru izohishura iryo banga. Hazoba ari mu kuza nyezina k'umwami Yesu Kristo. Ngaha haratubwira ko aho ariho ikimataniro cy'indwi kizohishurirwa. Nuko rero mu gushyitswa k'ugukwegwa kwa gatatu, mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, ukuza k'umwami gutegerezwa kuba kuriko kurashitswa, kuko nyene ubwiwe yavuze ko atandemo yari kuzomenya hazogarukira. Murabona ingene vyagenze igihe abayahudi bari bamubajije ca kibazo. Reka tugereranye ivyanditswe muri Matayo 24 n'ibimataniro y'indwi. Rero turabona ko ikimataniro c'indwi kitagaragaramwo, kuko Kristo ubwiwe yaravuze ko Imana gusa ari ibizi, n'abamarayika nabo ntibabizi. Kandi niyo mpamvu nicyo gituma no kwandikwa n'ivyananditswe byose byaciye bibagacerera. Nta na kimwe cyongeye kuba mu uwo mwanya, baba n'abamarayika nta n'umwe azigihazira. Ariko hazobaho amajwi indwi y'iyo mituragaro indwi. Ariko hazobaho amajwi indwi y'iyo mituragaro indwi azomenyekanisha uku guhishurirwa gukomeye muri uwo mwanya. Niki kizomenyekanisha ukuza k'umwami? Amajwi y'imituragaro indwi. Kandi we yaravuze ko yokoze ibyo bintu bitatu akabikora bikoresheje umuntu: akamu karenga, ijwi be n'inzamba. Rero ndizeye ko kuri twebwe ibyo bintu tutabizi ntibizomenyekana kugeza mu uwo mwanya. Nimurabe ngaha mu gihe cya mwene data Branham, byongeye no mu bihe by'intumwa guhera kuri Pawulo. Nimurabe yarabivuze mu Bitesalonika ba mbere ikigabane cya 4 ko guhishurirwa kose gukomeye. We rero yaravuga ati umwami ubwiwe n'akamu karenga n'ijwi ry'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana azomanuka ajya avuye mu ijuru. Yaravuze ibyo byose. Hanyuma intumwa mu bihe by'ishengero, hanyuma umumarayika n'umwa w'indwi. Ngaha ibi turangije gusoma. Hanyuma Dr. William Soto atubwira ati mwihema rinini hazoba hariko haramenyekanishirizwa ibanga ry'ikimataniro cy'indwi, ariko araho ukwizera ko kuzamurwa batoranijwe. Kandi yatubwiye ko aho imituragaro yobaye iriko yumvikanisha amajwi yayo. None ni muri abo rero aravuga ati ntibizomenyekana kugeza gusa mu ico gihe. None muri iki gihe kugeza ubu ntituriko turavuga ibijyanye na kazoza, ahubwo turavuga tuti kugeza ubu jewe ndiko ndakira ubumenyi bw'ikimataniro cy'indwi. Kugeza ubu ntitukiriko turavuga ivyo kuganisha muri kazoza. Kazoza ko kazoza kavugwa ubu kari hano, ubu turi muri kubu gahoraho. Nuko rero ndiko ndakira ubumenyi bw'ikimataniro cy'indwi. Kugeza ubu turi iri jambo ari rizima, ko twoba turiko turumva dutahura. Ubwa mbere tubanje kwizera kugira ngo dushobore gutahura ibintu byose ikimataniro cy'indwi cyobaye kiriko kiraduhishurira mu guhishurwa kwaco. Rero ndizeye ko kuri twebwe tutazi ibi ntibizokwigira bimenyekana kugeza mu uwo mwanya. Ariko egome bizohishurwa kuri uwo munsi, aho byamaze kuba biriko birahishurwa mu isaha aho bitegerezwa guhishurirwa. Byari bifise umwanya wabyo kandi n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Icyo twebwe dutegerezwa gukora ni ukuba abantu bubashye cyane imbere y'Imana, tukayikorera, tugakora ibyo tuzi gukora byose, tukabaho ubuzima butunganye, ubuzima nk'ubw'Abakristo.
rero byongeye no mu butumwa bwiswe ngo umunsi mukuru aho inzamba zivuga ku rupapuro rwa 43 muri ubu butumwa aka gace byongeye karimo no mu gitabo cy'imirongo urupapuro 128 nimuraba aka gace ngaha muri aka gatabo haravuga ati murabe ndagomba kuvuga ikindi kintu kimwe mube hafi ibintu b'ibihombe mbega ingene bitangaje guhera ku ntumwa guhera ku butumwa bw'umumarayika n'umwe w'indwi w'ikimatanirwe cy'indwi ibyahishwe Yohana 10 cyabaye ikimatanirwe cy'indwi hamwe mutoye urupapuro cyangwa umurongo kuko aha yaranditse ko reka tujye ku 128 ariko umurongo donde dice ahavuga la 11:49 kuri 11:49 pues la 129 ku 129 urupapuro rw'129 umurongo 11:49 hariho turiko turasoma hari ako gace kari muri iki gitabo nimurabe ngaha hejuru arandika ko ngo ikimatanirwe cy'indwi bingana ni ibyahishuwe 10 ikimatanirwe cy'indwi ni umumarayika w'inkomezi kandi byashyuwe Yohana 10 cyabaye ikimatanirwe cy'indwi kugeza mu nzamba indwi hagati y'ibyo bintu bibiri mbega twobigenza gute twobivuga gute ngo abantu bikunde babibone ni hagati y'iyo nzamba ya gatandatu nzamba ya gatandatu n'inzamba y'indwi bivugira icyarimwe kandi hagati y'inzamba ya gatandatu n'inzamba y'indwi hagiye kuzogaragara umuvugishwa mu banyamahanga kugira ngo ahamagare abantu ku yindi ncuro bazane ku byizerwa by'inkomoko byo kuri Pentekote n'abashingi ntahe babiri bo mu byahishuwe 11 baragaragara ku bayahudi kugira ngo babarungike kuri Yesu mu gihe ishengero riba ririko riraduzwa ni ukuvuga byose birabamo ugusobekerana kubisikanya ridugijwe ubwa mbere mu buryo bw'impemu hanyuma naho en el rapto físico mu kuzamurwa gufatikanya kuri todos esos profetas abo bavugishwa n'Imana bose babiri amen ijambo ry'umwami ntirishobora kunanirwa hejuru y'umurongo arandikaho ngo hagati y'inzamba ya gatandatu n'iyindwi Eliya hamwe na Mose na Eliya iburyo amajya hejuru arandikaho ibyashyuwe 10 bingana ikimatanirwe cy'indwi yongeye ibubamfu mu gatabo arandika ko Mose na Eliya mu gihe ishengero ririko riraduzwa abo bavugishwa bose amen ijambo ry'umwami ntirishobora kunanirwa ntirizuba ari idini arandika ko ngo Eliya hamwe na Mose na Eliya igihe Imana yari kuzobira kiragaragaza ubwo bukozi ntiryobaye ari idini we yaravuze mu butumwa bumwe ko Imana yosigara igiherezo ry'igihe ubwo bukozi cyangwa yokoze ubwo bukozi bwa Mose na Eliya kugira ngo ishengero ntiribe idini ubu naho tujye ku rupapuro 44 mu aka gatabo nko hagati na hagati muri uru rupapuro aravuga ati kandi mu mwanya nyene rero ubwo nyene kwiri shengero ikimatanirwe cy'indwi ibanga ry'ikimatanirwe cy'indwi rigiye umugeni yegeranijwe adugijwe mu iryo banga utuburongo dutatu abayahudi baca bahamagagwa n'ibanga ry'inzamba y'indwi aribo arabavugishwa n'Imana babiri Eliya na Mose unarandika ko ngaha ngo umugeni adugijwe mu ibanga ry'ikimatanirwe cy'indwi ni ukuvuga ko ari uguhishurwa kw'ikimatanirwe cy'indwi niko gutuma umugeni aduga hatariho uguhishurwa kw'ikimatanirwe cy'indwi ishengero ntiryari gushobora kuduga bisabwa ko umugeni yumva uguhishurirwa kw'ikimatanirwe cy'indwi ibyo biri mbere gato kuri 11:50 mu gitabo cy'imirongo nimurabe ngaha harandika ko ngo Mose na Eliya bingana
ibanga ry'inzamba igira indwi, kuko inzamba igira indwi ari bo Mose na Eliya ni ku bwa Isirayeli, ikimatanirwa cy'indwi nacyo ariko kuza k'umwami ni ku bw'ishengero. Ariko ibyo byombi bibiri nicyo kimwe, ni ikintu kimwe. Arabandanya avuga ngaha mu butumwa Imana iriko irashimangira ibikorwa by'intoke zacu. Nicyo gituma ari ingirakamaro cyane kuduga hejuru cyane y'igihe cy'indwi, kandi hejuru y'igihe cy'indwi ikihari ni igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Nicyo gituma Reverend William Branham avuga ati nimuraba amajya hejuru, igihe kigiye kuza, igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Aho niho Imana izobiri kirashimangirira igikorwa cy'intoke zacu. Aka gace we asoma ngaha ni kuma 311 ku rupapuro rwa 37. Reka tuhasome aha tubwira umurongo w'amajana 311 ku rupapuro 37 haravuga hati, rero mwitegereze rero ukuza k'umwami Yesu kuri hafi cyane, ku buryo mwemu ngaha hepfo ni nko gutsindanishirizwa ukwezwa umubatizo wa mwemu yera. Ubu rero ni igihe cy'ukuza kw'ibuye rikomeza imfuruka. Ishengero ritegezwa kuba ritunganye rimeze nka Kristo, kugeza aho Kristo n'ishengero bashobora kunga ubumwe bakaba umwe, ya impwemu imwe. Kandi mwemu wa Kristo nimba ari muri wewe agutuma ubaho ubuzima bwa Kristo, ukifata nko mu buzima bwa Kristo, ugakora ibikorwa bya Kristo. Unyizera ibikorwa nkora nawe nyine azobikora. Yesu ibyo yarabivuze, murabibona. Rero turafise ubukozi buriko burashika, ariko neza bumeze nka bwa buzima bwa Kristo. Ubukozi bwerekana iki? Ukuza k'umwami. Nimurabe ishengero ry'abarutere mu gutsindanishirizwa, baje bashushe bavuye muri Katolika. Nimurabe iryo shengero ririko riraza, hanyuma murabe Wesley ashitse ari hafi cyane y'ukwezwa, ariko arerekana ibyanditswe. Nimurabe biciye muri Wesley, hanyuma ikintu cyakwirikiye cyari igihe cy'abapentekote. Igihe cy'abapentekote cyari mu kugarurwa kw'ingabire zo mu buryo bw'impemu. Ubu naho nimurabe igihe kigiye kuza amajya hejuru mu ibuye rikomeza imfuruka. Aracapura ibuye rikomeza imfuruka, ibihe by'ishengero n'agakwego kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Hejuru arandika ko ngo ibuye rikomeza imfuruka. Murabona ibyo ngomba kuvuga? Ukuza k'umwami, ibintu bigaragaye. Imana mu byaremwe byose irindiriye ko ishengero rifata ikibanza cyaryo rikaba rikirimwo. Iburyo arandika ngo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Hejuru ngaha arandika ko ngo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ukuza k'umwami. Ku rupapuro rwa 36 byongeye aho haratubwira mu gitabo cy'imirongo, aha twereka ngo nihe hazobera ukuragwa mu muzuro. Murabe haravuga hati, aya mabanga yari yagumye ahishijwe. Rero mwibuke Bibiliya yaravuze ati guhera ku kuremwa kw'isi haracyarindiriwe ukugaragara kw'abana b'Imana kugira ngo bigaragaze ishengero. Iburyo arandika ngo kuragwa mu muzuro. Rero mwibuke byose biciye mu bihe bya Mose, hariya mu bihe by'abavugishwa, hariya inyuma mu bindi bihe byose. Bo bagumye baba barindiriye uyu munsi wa nyuma. Bo bagumye barindiriye uyu munsi wa nyuma kugira ngo ibi bintu bigaragazwe bihwanye n'ivyanditswe. Ibyo nivyo kuko bizohishurirwa abana b'Imana. Kristo umutwe, murabona yaranswe, ariko akuze avuye mu gihe cy'abaruteri, igihe cy'ababatiste, igihe cy'abametodiste, igihe cy'abapentekote. Ubu turiko dutumbera rimwe na rimwe hejuru mu kwambikwa igitsibo muri uyu mwanya. Murabona byose birindiriye binyotewe ukwambikwa igitsibo kugira ngo habe kuvyagira mu nyubako mu mwuzuro. Rero muri Bibiliya turiko turaba mu gihe cya nyuma, mu gasongero ka piramide. Aha haracapura ibuye rikomeza imfuruka n'igice cy'indwi.
los pescados cruzados, ibyaha heredad cancerosa, imfi zinyuranye zo mu gihe cya kanseri muri zodiyake. byongera acapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero ugana no mu gihe cy'indwi, mu gihe cy'ukuza kw'intare, mu kwambika igitsibo no mu minsi yo kugaragara kw'abana b'Imana. murabona aho turi neza neza, turi ko dutumbera ku gihe cy'iherezo. Mbega igena ribakwe, mbega igena ari umunsi ukomeye. hamwe abakristo iyaba bari bashoboye gusa kumenya umunsi turi ko turabamwo, lala, mwe mubyibaza kwiki ibyo umwanditsi w'iki gitabo yari yabonye aho byo bizogaragarira mu minsi y'iherezo, byose birindiriye biniha byiteze uko kugaragara kw'abana b'Imana bahaguruka ku munsi wa nyuma. abo ni twebwe ngo bahaguruke ku munsi wa nyuma bafise ubushobozi bwa mpwemu yera ku iherezo ry'iki gihe, kugira ngo hahishurwe ibintu by'ibanga byagumye ari ibanga guhera ku kuremwa kw'isi, kugira ngo biduzwe hejuru. Aracapura ibuye rikomeza imfuruka, akandika ngo umunsi w'iherezo ibubamfu. arandika ko hepfo ngo kuragwa mu mwuzuro hejuru mu ibuye rikomeza imfuruka, ku munsi wa nyuma, umunsi w'iherezo, mu kimumbi kigira indwi. ukuragwa mu mwuzuro hejuru mu ibuye rikomeza imfuruka, mu munsi wa nyuma, umunsi w'iherezo, mu kimumbi kigira indwi. rero aratubwira mu butumwa bwiswe ibanga ryo kwizera, 3 z'ukwicumi na kabiri mu 1997, ati mu buryo bw'impwemu murabona haraba kuzamurwa iyo twimuwe dukuwe mu gihe cy'indwi tukajyanwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. uko ni ukuzamurwa ko mu buryo bw'impwemu, ukuzamurwa uva mu gihe ujya mu kindi gihe. mu butumwa bwiswe ngo izuba ryamaze kurasa, ngaho aratudondagurira Revera William Branham ku rupapuro 33 aratwiganira ivy'indoto yagize, indoto mama wiwe yagize. nimuraba aratubwira papuro 33 mu butumwa, izuba ryamaze guseruka. ati uwundi munsi twariko turavuga kuri ibyo, mama wanje w'umusaza ubu yaramaze gupfa, yari umugore atangaje ayobeye, kandi mwe murabizi yari nk'igice cy'umuhindi, yari umuntu ayobeye, ariko imbere muri we yari umuntu atakunda kugira inzozi. ariko nizeye gusa ko ubuzima bwiwe yoba yagize nk'inzozi 4 cyangwa 5 gusa, ariko buri gihe uko agize inzozi zaba ari inzozi z'ukuri, yaragira inzozi zikaba ari iz'ukuri. igihe kimwe haheze imyaka itari mike, ndibuka igihe ubwa mbere natangura kuvuga ubutumwa, twariko tubaha haruguru kw'iryo barabara, kw'iri barabara bwaryo, neza neza aho haruguru gatoya, nariko ndavugira ubutumwa ngaha nyene muri iri shengero. we rero yaragize inzozi ko jewe nari mpagaze ngaha iruhande y'ingazi 3, esikariye 3, nari mpagaze ndiko ndabwira ubutumwa. aba bantu batatu bose bategezwa kuduga izo esikariye 3 imbere yuko baca hano mw'ibarabara. no kuvuga yari karabwira ubutumwa abantu kugira ngo baheze baduge kwizo esikariye 3. we rero yari hejuru yazo. mwibuke uwo ni Eliya, arandika k'iburyo ngo ingazi esikariye 3. mw'iryo barabara hari hariho umurongo wera umeze nk'uw'iryinyo ry'inzovu, wagenda ugatumbera ugashika ku irembo ry'ijuru, ku irembo ririko rikayangana. no kuvuga iryo barabara ryaraboneka neza ryera derere, kandi umwe rudende yarazi iryo barabara yari Eliya.
kandi icyo kirezi cyari gisize aho ku izo ngazi hera nk'ikirezi. kandi ubwo si bwo butumwa bwanjye bw'uyu munsi. nyimba ubwo atari bwo butumwa bwanjye nyine bw'uyu munsi, gutsindanishirizwaho kwezwa umubatizo wa mpwemu yera, aratsapura ibyo rikomeza ifuruka n'intambwe zitatu za nyuma, rimwe kabiri gatatu akazidondagura. rero mama wanjye yari karavuga ko hariho umuntu yategetswe kuza ku izo esikariye zitatu kugira ngo bikunderera caca mu iryo barabara. yavuze ko umudamu umwe yegera. rero mwebwe murabizi, murazi ibirato bahora bambara abantu mu myaka 33 iheze. haregereye umukenyezi umwe yari yambaye ibirato bibiri birebire nka bimwe bambara uyu munsi, ibirato by'udutaro dusongoye. we yaregereje. ndavuga ntirindira umwanya mutoya mushikanje, ntushobora kugendagenda aha hantu mw'iri barabara wambaye ibyo. arandika ko ibubamfungwa amataro maremare. ni ukuvuga yari karamwigisha ati umeze gutyo ntibishoboka. yamubwira ibyo ategerezwa gukora. ati wikure ayo mataro maremare uyakure, ntuyaterere cyane ngo uhave uyatera ku muntu kanaka, ariko uyakure. nimba icyo ari kimwe mu bisabwa, ati mwoga amataro maremare jewe ambuze ngo mboneke ndi muremure. nyabuna ni ukuvuga turi ko turiyambura umuzigo kugira ngo yisumaka ibandanye dufata itujane. ndavuga ni wowe ntushobora gukora ibyo. aho hari Eliya ariko arakosora ahanura. uwo mugore aravuga ati aravuga yitegereza abandi bagore bari inyuma yiwe aravuga. ni ukuvuga yaciye akebuka araba abandi ati ntimumwizere uyu n'umusazi. rero nimba yari we muvuga butuma ari we muvugishwa, rero we yagira ajya mu byo gutegeka ngo avuge ngo wameze nabi, ngo ntameze neza. rero nimurabe mu byo yanditse. yigeze kudusigira, twarigeze kubisoma. ati umugabo ajya kure y'Imana birangira yumvirije ijwi ry'umugore. kandi muri iki gihe ibyo byongeye byarashikijwe. atangura ati nimumwumvirize n'umusazi, nimumwumvirize. ati ndabereka ko jyewe nshobora gutsindanishirizwa nkezwa nkuzura mpwemu yera, mbere nkagendagenda aha hantu. uwo mugore jyewe gusa naciye ndamwihoza aragenda. yari afise amahitamo yo ku giti ciwe, naciye ndamureka gusa aragenda. mu gitabo cy'ubimatanijwe we aravuga havuga ko ati yaba byashobora yari kubimutegeka ku nguvu. umwe wese agira amahitamo yiwe agakora ibyo agombye. nta n'umwe ariko arahata ategeka umuntu n'umwe ngaha, ategeka ikintu na kimwe ngaha. nta na kimwe nari nshoboye gukora. jewe naciye ndamureka aragenda. nta kindi nari kubikora ko ibyo sinari gushobora kumuhagarika kuko atumvise impanuro imburi. rero sawa, harakomeza. benshi we yaciye asimbira mu iryo barabara, atarukira mu iryo barabara, arakebuka araba inyuma hari bashiki bacu arababwira ati mwabonye sinari nabibabwiye. aca atangura kwirukanga. uwe mwebwe murazi ibyo Bibiliya ivuga mu kigabane cya 5 muri Yesaya. aca Yesaya 3:16 bivuga yuko bo b'abagore, bivuga yuko bo bagenda barigonyonzora, bagonda amazosi. bategezwa kugenda bagonda izosi nyene. bagenda bamera nk'abatamba, bategezwa kugenda bamera nk'abatamba twiste. mu gihe bariko baragendagenda n'ayo mataro maremare, abakobwa b'i Siyoni mu minsi ya nyuma.
ni ukuvuga bambaye amataro maremare bagenda bahengama mu gihe bariko baratambuka, bikaboneka umenga ni nk'inzoka. we yaciye agendagenda mu iryo barabara cyane uko ashoboye kwiruka. Inyuma y'akanya gato byabandanije gufungana, agenda aratamba nk'uko aca arengera nka hariya. Mama yaravuze ati akaruru ntari narigeze kumva mu buzima bwanje, niyo nduru uwo mugore yavugije akorokeye kure mu rubeya rw'umuriro, ariko arakoroka yongera akoroka nk'uko yavuze ko naciye mpindukira. bubamfarandikaho ngo iyerekwa ry'umugeni. Mu by'ukuri we yari yarumviye byose uwo mugore, uretse gusa ijambo rimwe gusa, ijambo rimwe rudende. Yarizeye ubutumwa, yego ndabyizeye byose, ariko hageze ko yubaha ijambo rya nyuma, aho byaranse. Murabona, byose uretse ijambo rimwe gusa. Yego me nibyo, abagore b'abapentekoti barashobora gukizwa bakezwa, bakuzura mpwemu yera, hanyuma bikanka. Yego me bikanka burundu. Umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose. Aho ho birashoboka. Murabona, we rero byaramunaniye, kandi nk'uko nabivuze, yaza kuba yinjiye neza, we yari kuba yinjiye neza. Icyari gisigaye cyari icyo gusa ku bijyanye n'ibyo mu icyo gihe, ariko si ibyo gusa. Ariko murabona, we yananiwe no kubyitwararika, kubyitaho, ariko arabwiga ibyari kumubako hanyuma. Ubutumwa bwiza biciye mu bigishwa, biciye mu ntumwa no mu nyigisho z'abigishwa n'intumwa n'ibindi n'ibindi. Ubu nimurabe nari nagenzanye ubutumwa, bumwe mu butumwa aho avuga umenga hari ejo niho twabivuze ko, cyangwa twabivuze tuvyibuka tubikura mu bwenge gusa, aho hari byamubaye ko muri cya gihe, igihe yari yarashwe, byongeye we ngaha aratubwira. Reka turabe urupapuro rwa 39 nko kugwa 40 mu butumwa bwitwa ngo ibintu bigiye kuba. Nk'ubu butumwa aravuga, ni ukuvuga igihe ibyo byamubako hari iyerekwa yagize. Aravuga ati, mwibuke igihe nari nkiri umuhungu muto, narabonye iyerekwa ryo kubona ikuzimu. Mwebwe murazi ingene abakenyezi uyu munsi cyangwa abagore, umukenyezi mwiza ntiyokora ibintu nk'ibyo, barisiga ku maso yabo nka logo cyangwa ibintu nk'ibyo, bya bintu bisa n'ubururu munsi y'amaso yabo. Ibyo narabibonye rero, nariko ndibira nongera nururuka manuka nkoroka nk'umuhungu. Naratakaje ubwenge, nari ndyamye ndiko ndapfa mu bitaro. Buri gihe nari nzi ko hariho Imana. Arandikaho ngo uburinganire bwa 5 ikuzimu. Ndibuka isengesho rya mbere nagerageje gukora, ikintu kimwe rudende nashobora kuvuga. Jewe namba sinari narigeze mvuga ibi bintu, numva no bivuga. Naratakaje ubwenge ndyamye ndiko ndapfa. Ikintu kimwe nasabye nshobora gusaba Imana, naravuze nti, Imana wewe urazi ko nigeze nkora ubusambanyi. Murabibona, nk'umuhungu w'imyaka 15 nagumye ngerageza kubaho ubuzima bubereye. Ndavuga nti nabayeho negejwe, kandi ibyo nivyo byose nari nshoboye kubwira Imana, nico kintu nari nshoboye kuyishikanira, kuyibwira. Arandika iburyo ngo ku myaka 15. Nuko rero ndambaraye ngaho, igihe dogiteri yavuye aho ndi, numva ndiko ndakoroka mu mwijima w'ibihe bidashira. Aha aravuga ibintu by'idonido, hari ahandi aha bidondagura cyane, ariko miki mfise ngaha muri iki gitabo aravuga
ko hari nk'ahantu nko mu mwobo, mu ntango aravuga ngo iyerekwa, kandi wamenga ndasemerera mpamagara papa. Papa erega mfasha. Papa siho yarari. Mama mfasha. Mama siho yarari. Imana mfasha. Imana siho yariri. Hari ahantu hatagira iherezo, hateye ubwoba, gahinda, nko mu ndoto mbi. Ni ukuvuga rega ati indoto mbi, ikuzimu harurumba. Woba ari umunezero kuba umuntu ari hakurya y'aho hantu. Nimurabe ingene abigereranya. Aravuga ati nko mu ndoto mbi, umuntu ariko ararurumba asha ahantu ikuzimu. Ati ibyo nacyo bivuze. Ati woba ari umunezero kuba umuntu ari hakurya y'ibyo we yariko arabamwo. Ati icyo kibanza giteye ubwoba. Ndiko ndakoroka ngaho ndibaza, ni ukuvuga ahantu hatagira iyo haherera hagarukira. Olala, ndushiriza njya muri buri gihe ndushiriza gukoroka. Ni ukuvuga ho ni ikibanza hari ingazi zitandukanye z'igihano, zirushiriza kuba ziteye ubwoba. Ndashikana mu kibanza umwotsi w'umwijima, ingwara. Mbega ingene niyumvise meze. Arandika ngo uburinganire bwa gatanu rwari urupfu kuri jewe. Nashobora kubona abo bagore bariko baraza bangana bafise ubwoko bw'amaso asizwe kw'ivyo bintu. Nimurabaho yababonye nk'abo ikuzimu. None wewe ushushanya iki? Twe dushushanya uburinganire bwa gatandatu. Ushaka gushushanya uburinganire bwa gatanu araheza akisiga ivyo. Rero mwibuke, haheze nk'imyaka 40 hafi, bariko baragendagenda, mwenda Branama acagira akajwi ko kubivuga. Ndavuga nti mbega nzoguma ibihe byose. Ndavuga nti Mana, unyemereye ngasohoka nkava hano hantu, namba sinzokongera gutegwa isoni nawe. Sinzokongera gutegwa isoni nawe. Mana, ndakwinginze mpayo mahigwe. Kandi ikintu cya mbere mwe murabizi, numvise ndiko ndagarukana ubwenge. Dogiteri yari yahagariza umutima, kuko umutima wanje watera inshuro 16 mu munota wose. Nari navuye amaraso yanje yose. No kubwa yari yaviriranye. Nari njyanyo ndiko ndoga mu maraso yanje bwite. Nari nibagije ko umuzume kandi ibyo bizoba. Aha ni Eliya yariko aravuga. No kuvuga ko nimurabe, nimba mu masaha atari make umuntu aviriranye mu masaha atari make, izoba iminsi 3 n'igice. Ayo barambara y'ahantu mu kidengeri cy'amaraso. Nimuraba arabana nyavuga ngaha mu butumwa bwitwa ngo ibanga ryo kwizera. Aravuga ati aho hariko harishushanyiriza ngo ni bande bazozamurwa mu kuzamurwa gufatika bavuye kuri uyu mubumbe w'isi baja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mu butumwa bwiswe ngo nari narumvise, ariko ubuho ndiboneye. Aratubwira kuri papuro rwa 39 mw'ubu butumwa ati gute kuri nyamugigima yo muri Alaska mubere maso Hollywood, mubere maso ikiyaga, nukuvuga Los Angeles California, naho hose haja mu kiyaga. Mube maso murabe ko bitazoba. Nta na kimwe yigeze ambwira kiba mu kwihenda bizoba. Mwitegereze gusa mubone nimba tutariko turaba mu isaha yo gusozerwa kw'amateka. Nta muntu n'umwe azi isaha kuza kwe kuzoberamwo, ariko ndazi ikintu kimwe. Ndizeye ingene merewe muri ubu, ndizeye ko mfise ubwenge bukwiye. Kandi hamwe mbaye ntari umukristo, no kwifuza ko mba umukristo w'ukuri nkuko bihwanye no muri Bibiliya, atari uwo mwidini. Sinizigiye ko noba narigeze kuboroga ngo nsemerere. Ibyo twavyumvise n'iki gitondo bigaragaje mu ijambo ry'Imana. Twese twari turi hanze y'ubugombe bw'Imana. Nta na kimwe vyari kutuzanira atari urupfu, atari mu muguruka ube uri mu buzima. Murabona, mwizera Imana. Arandikaho ngo umuguruka agakwegora Udikiya.
ubuzima igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aracapura byongeye ibuye rikomeza imfuruka ngaho. Nimurabe ku rupapuro rw'167 haratubwira ku murongo wa 14 89 ahatubwira kuri uyu murongo ati urupfu rwa Pentekoti ruzana ukunyakugwa k'umugeni. Murabona urupfu rwa Luteri rwazanye Wesley. Murabona urupfu rwa Wesley rwazanye abapentekoti. Urupfu rw'abapentekoti ruzana ubutumwa bw'iyi saha, ubutumwa bw'uyu mwanya. Hejuru aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Nimurabe ibubamfu ngaha harandikaho ngo kuzamurwa. Nimurabe kuri 14:90 aravuga ati kandi mwebwe mutegerezwa gupfa ku gihe cy'abapentekoti, ntimwagire na kimwe musigaza cyo muri icyo gihe ngo kibe ibisigazwa mukabituriza umuriro, kuko biraturirwa bigaturirwanwa n'umuguruka aho urugano rwavuye. Umuguruka idini ritegerezwa guturirwa. Ku bw'ibyo idini ryanyu ntimurizane mu butumwa bushasha. Iryo ni ijambo. Ibubamfu hejuru arandika aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'imishwarara nk'imihanyu y'ingano cyangwa nk'izuba n'imishwarara, kuko haba hari ko dushwarara udukwego. Ni ukuvuga umuzingo uri ku mishwarara, izuba ririko rirakayangana. Arandika ko ngo gupfa ku gihe cy'abapentekoti. Ku rupapuro rw'113 mu gitabo cy'imirongo umurongo 891 haratubwira ati kandi ukugabitanya kw'idini ry'Abamori. Arandikaho ngo Abamori bingana idini hejuru ryiyise ishengero igihe kinini cyane, kugeza aho kugabitana kwayo kugeza aho kuzura, aho gukwira ukugarariza. Ibubamfu aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Uyu munsi haraza ukuvayo aho Imana izo kwigisha ngo uyu ninde n'uriya ninde. Ninde uzigisha ngo uyu ninde n'uriya ninde? Ni Imana mu kugaragara kwayo kwa nyuma. Si ibyo kanaka yovuga, kanaka kazi, uwundi kanaka n'uwundi kanaka ntuzenye. Ni Imana. N'uwo mumarayika ashyira ku ikidomesho. Ni umumarayika nk'uko twagiye turabivuga. Umurongo wa 260 mu gitabo cy'imirongo, urupapuro rw'141. Ni Imana niyo izo kwigisha ngo uyu ninde n'uriya ninde. Ku bw'ivyo iyo umuntu wewe agutegetse akurungikiye imirongo y'ubutumwa n'ibintu kugira ngo agwanye, umuntu ategezwa kukubwira, utegeza kuvuga ati wewe uri watumwe n'Imana. Ati mbega Imana muri wewe iriko irakora igikorwa cyo kurobanura? Oya, none ni kubera ko ndungikiye ibi bintu. Guma wowe nyene wiga usenga Imana kugira ngo igukingurire gutahura, urondere umenye uwo ari we, uwigisha nguyu ninde n'uriya ninde, kuko turi mu kuvayo kugira gatatu. Nuko rero gukwegwa kwa gatatu mu kubwo kuba ari uko imigwi yose Imana yonyine niyo ishobora kuvuga ngo uyu ninde n'uriya ninde, kandi ibyo byose bikorwa n'ijambo. Ijambo niryo ryerekana ngo uyu ninde n'uriya ninde. Uyu munsi haraje kuvayo. Uyu munsi turavuga ati uyu munsi turi mu uko kuvayo mu buryo bw'impemu.
aho imana izo kwigisha imenyekanishe ngo uyu ninde n'uyu ninde, aho ishengero mu gihe rya Yesu Kristo rizoja mu kuvayo rija mu gihugu cy'isezerano. Nimurabe hari ikibanza kimwe hano mu nyigisho za Bibiliya aho we yasize atwandikiye ibintu buri gihe bishika ku mwanya wabyo bikwiranye ubereye. Nimurabe mu izi nyigisho za Bibiliya, sinzi ko mufise uburyo ngaha bwo kubyerekana. Urakoze. Egome urakoze. Mu butumwa ubwo yavugiye ngaha ngo gushira Imana imbere, niho atwereka ikintu hano. Murabe inge turabe hano aho we atwereka muri izi nyigisho za Bibiliya izo ntambuko, kandi agenda azarerekana ngaha buri ntambuko. Muri iki gihe rero hagenda haramenyekanishwa aho wewe uri. Nimurabarandika ngo iminsi 3 inyuma bingana ibihe 3 by'inyuma. Inyuma y'iminsi 3 niho iby'ibuye rikomeza imfuruka biheza bigashitswa, kuko hategezwa kuba gusoma ibyo mu izo nyigisho zose. Ariko inyuma y'iminsi 3 bingana inyuma y'ibihe 3: igihe cya Luteri, igihe cya Wesley, igihe cy'abapentekoti canke cy'ababranamiste. Aha hari bamwe biyita ngo ababranamiste, barazi rero aho bashizwe ni mu gihe cy'indwi. Abiyita ababranamiste, William Marion Branham n'ibyo byose bari mu gihe cy'indwi. Rero harabidondagura 1, 2, 3. Izo ni intambuko 3 za nyuma. Iya 4 rero ni igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Mu gitabo cy'Ibimatanijwe ndwi aho byongeye haratubwira igihe we yari karavuga ku mugore wiwe ku 371. Murabe we aradukoreraho igicapu ngaho. Aha twari twaraherekanye papuro 371 hepfo. Ndazi ko hariho abagore benshi mu isi muri iyi joro muri iri joro n'abagore b'urugero rwa mbere, ariko umwe wenyine niwe mugore wanje amperekeza imuhiri wanje. Igihe kimwe ntiyari bwaba umugore wanje, ariko uko yagaragaye nk'umugore wanje n'igihe yitwa izina ryanje. Hariho abagore benshi ku isi mu mashengero menshi, ariko aza kubw'umugore wiwe, we yitwa rero izina ryiwe. Rero byongeye niko Imana izozanana nawe abasinziririye muri Yesu. Nimurabe ngaha arakora igicapu, ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, akandika ko ngo mu ntambuko ya mbere yo mu ntambuko 3 aba Luteri, aba Wesley, aba Branhamiste. Mu gice cy'ibuye rikomeza imfuruka naho akandikaho ngo yehewehe. Arabandanya none twinjira gute? Biciye mu mpwemu imwe, twese turabatizwa mu mubiri umwe. Rero twebwe ubu turi mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi aha haravuga ko ishengero ryo kwiswe izina, ni ukuvuga kandi ni izina niryo rikwega ikibazo cyose ku mpera, nk'uko byagenze mu kuza kwa mbere k'umwami. Ati nimureke kwigisha muri iryo zina. Arabandanya avuga ibanga ryo kwizera mu ubwo butumwa. Ati kuko abataba bazamuwe mu buryo bw'impwemu ngo bave mu gihe bajye mu kindi, ni ukuvuga batazamuwe ngo bave mu gihe cy'indwi bajye mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ntibazoshobora kuzamurwa ngo bave kuri iyi si bajye mu rugo kwa Data wacu mu ijuru, mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mu gitabo cy'Ibimatanijwe ku rupapuro 277.
allí nos dice, ngaho haratubwira pedimos que el ati Espíritu turasabye Santo ngo venga mpemu ahora yera mismo, aze mwaka kanya el jinete nyene del verdadero ugendera caballo ku ifarasi blanco, y'ukuri yera mientras su espíritu, mu el gihe Espíritu de mpemu wiwe Cristo, mpemu wa entra en kristo confrontación con el ahangana anticristo, na y él antikristo llame a los suyos. we rero ace hamagara Llámalos, abiwe Señor, bahamagare que ahora mwami mismo se arrepientan mwaka kanya nyene y que bihane vengan pronto a ti, baze vuba kuri que wewe sean llenos del aceite y del buzure vino, amavuta na que sean vino cambiados de ese manto denominacional de bahinduke pecado bave mu y mutamana muerte, w'idini para entonces w'icyaha n'urupfu ponerse la vestidura kugira ngo de vida eterna, bambare umwambaro w'ubugingo y que buhoraho el cuerpo glorificado, arandikaho ngo umubiri uhawe ubwiza blanca como la nieve, wera nka la cual sheregi es dada por ari uwo el mwambaro utangwa n'umukwe novio. Entonces, algún día nuko podrán rero umunsi subir umwe bazoshobora en la kuduga palabra vindicada mu ijambo rishingiwe de la intahe resurrección a ry'izuka la cena de las baje mu bodas mazimano del y'ubukwe Cordero. bw'umwagazi w'intama Podrán subir bazoshobora kuduga en la palabra mu ijambo vindicada, rishingiwe intahe en la palabra mu vindicada. ijambo rishingiwe Hoy. intahe uyu munsi Sigue diciendo, arabandanya avuga porque la fe para el kuko rapto kwizera ko se kunyakugwa recibe ¿dónde? kuronkegwa hehe En la edad de la mu piedra gihe cy'ibuye angular. rikomeza imfuruka Ahí es donde se recibe la aha fe, niho habonekera la ukwizera revelación del guhishurirwa séptimo sello. kw'ikimatanirwe Porque cy'indwi la fe para el kuko rapto ukwizera es ko la kuzamurwa revelación ni del uguhishurwa séptimo sello. kw'ikimatanirwe Es cy'indwi la revelación de ni la uguhishurwa segunda ko venida kuza de kwa kabiri Cristo, kwa kristo como el león de la haje tribu de nk'intare yo Judá, mu muryango wa como rey yuda de reyes y haje señor de nk'umwami señores, w'abami n'ubuganza en su baganza obra de mu reclamo. gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe Y kandi hay que subir arriba, ni ukuduga rero hejuru vean, para murabona entender. kugira ngo umuntu atahure Hay que ser como el águila. ni ukumera nk'inkukuma En este mensaje, muri preguntas ubu y butumwa respuestas, ibibazo miren, n'inyishu murabe nos dice en la página aratubwira ku rupapuro 82 82 de una ocasión que el hermano aratubwira Branham ku gihe kimwe aho mwene data buranamu estaba yari karahiga. Vamos a empezar por aquí. Reka dutangurire hano bihera inyuma aravuga ati nari gishoboye kumva ni ukuvuga yigana icyo gikoko nk'uko ibyo bikoko bivuga ati kimwe kivuga igipfizi nacyo cyishura mu ndwi ikurikira nzogihiga mwama bishatse. Rero ndiko ndabyumva ayo majwi yabyo biri hariya ruguru aho ni hejuru, ni katedrale yanje aho ndamuvugishiriza. Rero ndamanuka ngaha nkavugana namwe, arandikaho ngo katedrale. Aha niho turi twebwe mu ihema rinini katedrale, twese turi munsi y'ihema, turi mu ihema. Arandikaho ngo katedrale, aravuga ati aha niho mvugira, niyo katedrale yanje. Iyi ni katedrale yacu natwe aho turi, ihema katedrale aho wenda muvugishiriza. Hama nkamanuka ngaha nkaheza namwe nkabavugisha. Kandi hariya ruguru ni ibintu by'igitangaza. Mpagaze ngaho naribagiye nti mana, naritegereje imvura iriko iragwa, hari hakanye, umunywa w'amazi curakikama hirya uhereye ku isonga ugana ku musozi w'intama, hirya no hino kugo ruhande. Ndibaza ni mana, raba hariya, ndibaza nta niho wewe uri. Wewe ni Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ngaha uramanuka hana hariya, uko wari urejo ni kuri uyu munsi n'ibihe byose, ibihendwe by'ishengero, ibitereko kw'amatarandwi bya zahabu, niho uri wewe. Mbega ingene uri w'igitangaza. Nariko ndasemerera, naramanuye ikigwanisho canje, ndasemerera n'Imana ihabwa icubahiro, amashimwe ku mwami. Hirya no hino y'igiti nari ndahamaze umwanya utari muto. Umushinga nawe twari kumwe na jewe, yari umwami gusa na jewe. Inyuma y'akanya gatoya inkukuma ikiraza, ikiranyitegereza. Ndibaza nti ni byiza,
mbega ibi ntibikunezereye? Viejo, estoy adorando al mismo Dios que te ndavuga hizo. nti musaza ndiko ndasenga ya mana Él nyene solo nk'iyakuremye. pestañeó sus grandes ojos yo a manera de yarakubise gris y me ingohe observó, y yo iranyitegereza gritando de esa manera. ndasemerera. Estaba el águila ni allí. ukuvuga inkuma yari Y el hermano ngaho, Branham haciendo mwe data todo eso, Branham ariko arakora ibyo byose alabando a Dios, atazira Imana. El águila iyo mirándolo, nkukuma nayo iriko iramuraba. una ardillita de pino, alguna vez alguno cazó en las montañas. inkezi ntoya Él es el policía del bosque y saltó sobre de allí. yoyo n'umupolisi wo Un mu viejo ishyamba, sujeto, ni lo suficientemente grande para hacer nada, pero oh, qué ruido. ariko uwo Y mbega brincó urwamo ahí, numvise. saltando de un lado a otro. Ustedes saben. yarasimbye iyo nkezi Ya. Solo ya comportándose de esa manera. iriko irasimbagurika Y esa itaragurika. águila le observaba. iyo nkukuma iriko irayitegereza. Me examinaría a mí. yari Yo kunyitegereza pensé, jewe vaya, Señor, ndibaza bueno, nti orara ¿por qué me mwami detuviste ni en kubera algo iki como eso? wampagaritse nkabona ibintu nk'ibi? Ven, dije, ndavuga porque tú sabes, ni kuko wewe estaba adorando. urazi ko nariko Estaba ndagusenga. adorando ni a ukuvuga Dios. yariko arasenga Y Imana, ve eso ahí, aca abona ese ivyo bintu escenario. vyariko birabera Águila, ngaho. ardilla. inkukuma yari ngaho ¿Quieres que n'inkezi. yo vea algo en esa águila? turagomba ko mbona ikintu kuri iyi nkukuma. Dije, ndavuga le estudiaré o es ngira ndayigeko en la ardilla de pino. canke nige kw'iyi Permaneci allí nkezi. y nguma les ngaho observé. ndavyitegereza. Le ndavuga estudiaré a él ngira nige solo kw'iyi un nkukuma poco. akanya Y la gatoya. ardilla le quiere. arandikaho ngo inkezi ibubamfu. Una cosa le noté. ndavuga hari ikintu nayibonye No tenía ko miedo. ntiyari ifise ubwoba. Y arriba escribe, hejuru águila arandika ko ngo inkukuma no tenía miedo ntiyari a la ifise ardilla. ubwoba itinya inkezi. Me gusta eso. ivyo biranezereye. miedo. ntiyari ifise Él ubwoba. permaneció allí. yo yagumye ngaho. Aquella ave enorme. Yo ico dije, gisiga ¿tú kinini. sabes qué? ndavuga Mi nti mbega alma urazi estaba reclinada en el ubugingo árbol. bwanje. Yo dije, tú sabes que te podría disparar. wowe urazi ko nari gushobora Él kukurasa. sabía mejor que eso. yo yarizi imbere ibirenze Una ivyo. cosa él sabía. ikintu kimwe cyo yo yari Yo no lo ikizi. haría. sinari La kubikora. admiraba demasiado. nari nayikunze ndayitegereza Ahí estaba cyane. él parado. niho yari iri Y ihagaze ni un poco temeroso. itanatinya na gatoya. ni ukuvuga iyo Y pensé, nkukuma. ndibaza Puedo dispararte. ntinoshobora kukurasa. Ahora le había visto. rero yari Él me yayibonye. observaba yariko de ese iranyitegereza modo nk'uku y seguía moviendo sus alas. ikabandanya izungagiza Ustedes amababa saben hacia yayo. atrás. mwebwe murazi yasubiza Ustedes inyuma. saben cómo hacen mwebwe ese murazi modo ingene sus alas. zibigenza amababa yazo saben. ziyakiriza Alas enormes, ziyas como así de largas. amababa maremare. Ustedes saben. mwebwe Y murabizi. era un sujeto enorme. yari inyoni Allí nini estaba cyane. sentado niho y yari observaba. ihagaze ndayitegereza. Eso fue mucho antes que yo supiera estas cosas. habaye imbere Esto y'uko fue menya hace ivyo años bintu y haheze años, nk'imyaka quizás hace itari 20 mike años. kumbura imyaka nka Y mirongo le ibiri observaba. ndayitegereza. Después que lo vi un rato, maze pensé, kuyiraba gatoya naribagije ¿qué está él? ¿Qué mbega está él? No tiene miedo. ntiriko Así que iratinya. yo le miraba, narayitegereza. pero ¿qué hay de pío acerca de esa none águila? iyi nkukuma Viendo salir iriko en esa iperereza forma, ibiki ese pico enorme torcido y n'uwo aquellos ojos munwa grandes. wayo muremure. Yo pensé, naribagije muchacho, nti musore él es una verdadera ave. wewe uri inyoni Ahora, y'ukuri. Un halcón, rero escribe igikona arandikaho ngo si él igikona tratara de seguirlo, kigerageje se kuyikurikira desintegraría. cyosambuka. No hay nada que le nta pueda na seguir. kimwe cyoshobora kuyikurikira. No hay nadie que nta pueda n'umwe seguir a un yoshobora águila de gukurikira Dios. inkukuma No, el y'Imana escogido de Dios, uwatanzwe n'Imana. sino otro escogido. uretse gusa Como uwundi watoranijwe niwe umwe rudende yomukurikira. No, se necesitaría oya un avión para byokenerwa hacerlo. indege kugira ngo señor. ikurikire inkukuma. ego Una ave membwe puede seguir. nta nyoni n'imwe yoshobora Así que kubikora. él va tan rero alto, iyo irakubita y entonces amababa él tiene hejuru ojos, rero también ifise puede ver n'amaso abajo, irashobora a kubona la tierra, hasi ku isi. a la tierra misma después que está allá imaze arriba. kuba iri hariya O sea, hejuru cyane puede ni ukuvuga subir irashobora alto. kuduga hejuru cyane. Y también byongeye de allá de las iri alturas hariya kubwo burebure puede mirar irashobora kwitegereza hacia abajo, ikaraba hasi hacia la tierra. ikarabona ku isi. También puede ver ahí, irashobora kubona también puede ver abajo a la no tierra kubona hasi ku isi. misma, a la tierra misma ku después que isi está allá imaze arriba. kuba iri hariya hejuru cyane. Ven a murabona distancia, iri o sea, ku ntera a ndende distancia. cyane. murabona ku ntera ndende. Ahora Jehová rero asemejó a sus uhoraho profetas con abavugishwa las biwe águilas. yabasanishije Él les n'inkukuma. levantará en esa we forma. azohagurutse umuvugishwa Ellos tenían mw'ubwo que ser buryo. hechos especialmente. umuvugishwa ategereza ko yakozwe mu buryo buri Veamos, spesiyale. reka turabe predestinados, yaratoranijwe nacieron para ese baba propósito. bavutse ku Ven, bw'iryo hangiro. ser murabona levantado de ese modo. bagahagurutswa Y nk'uko. entonces
nuko rero wowe vyokumarira iki kuduga hariya hejuru kandi mu gihe utoshobora kubona n'aho ura hariho? vyomara iki ko umuntu aduga hariya atobandanya amenya n'ivyo ariko arakora? vyomarira iki umuntu utaragurika ava mu kibanza ajya mu kindi akaboroga akavuga mu ndimi atazi vyose ico bisigura? murabona, umuntu ategerezwa gutahura mu gihe ari hariya hejuru. nimurabarandika ko ngaha mbega vyomara iki kuduga ku burebure hejuru bw'aho inkukuma ishobora kugera hama ntutahure aho ura hariho? utegerezwa gutahura mu gihe uri hariya hejuru. vyomara iki kuduga ku burebure nk'aho inkukuma igera ntutahure aho uri? utegerezwa gutahura mu gihe uri hariya hejuru. kugira ngo umuntu abe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ategerezwa gutahura ukamenya aho wowe uri. nimurabe ngaha nyene ku rupapuro 65 mw'ubu butumwa ibibazo n'inyishu. we ngaha aratubwira kuko kugira ngo umuntu abe hariya hejuru ategerezwa kwizera, hanyuma Imana iramuha ugusobanukirwa kugira ngo atahure. rero wewe wizeye, wewe rero uba wejijwe. turabwirwa ngaha ku rupapuro rwa 65 ati nta mwanya mfise uwo mwanya wo kubaha icyanditswe, muze kukirondera nimwashika umuhira kuko sinzi mu bwenge bwanyu. ntegerezwa gusubira kurondera mu ihurizo ry'ibisoma kugira ngo ndagitore icyo gisoma. yesu yarabwiye petero ariwe yari yakijijwe aranatsindanisha arezwa, ni ukuvuga petero yari yabaye mu ibyo bibiri, yakijijwe arongera arezwa. we yari yizeye yesu, yari yejejwe. nimurabarandika ko ngo ukwezwa umuntu yizeye, ukwezwa umuntu yizeye. nuko rero nimba wewe muri iki gihe cya nyuma warizeye n'umutima wawe wose, wewe urejejwe imbere ya data wo mu ijuru. ukwizera kugira ngo umuntu yezwe abe yejejwe. yesu yaravuze muri yohana 17:7 ati data bereshe ukuri, ijambo ryawe ni ukuri, kandi we ni ijambo, kandi we ni ijambo ni kimwe. yari yamaze kuba yejejwe biciye mu kuri, ijambo, ukuri. nuko rero turejejwe kuko twarizeye ijambo, twarizeye iri mvuga ryambaye umubiri muri iki gihe cya nyuma. abejejwe imbere ya data wo mu ijuru abiciye mu kwizera. kandi hejuru muri iki gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka niho Imana izoshikiriza kwa kuzamurwa mu buryo bufatika, kuzamurwa kugaragara, ariko tunyotewe cyane. nuko rero kugeza ubu mwebwe mwaramaze gutera intambuko igoye cyane, kuko wowe umaze kubura igaha. ni ibintu bidashoboka ko wewe utoja mu kuzamurwa gufatika kugaragara. wewe waramaze kuzamurwa mu buryo bw'impemu. nuko rero mwebwe muzoja mu kuzamurwa gufatika kugaragara, kandi tuzobonana mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. ukuzamurwa ko mu buryo bw'impemu no gufatika kw'abatoranijwe b'Imana. kuri jewe ribaye ibako rikomeye dushobora kubana namwe muri kano kanya, ndiko ndabamenyesha imituragaro, ndiko ndabamenyesha ibanga ry'ukuza kwiwe. muri iki cigwa aricyo twari ko turabonamwo iyi mirongo, kandi kiratwereka icyo ari cyo kuzamurwa ko mu buryo bw'impwemu, akamaro ko kuba mu kibanza nyacyo,
mu buryo bw'impwemu, umuntu akaba no mu kibanza nyacyo mu buryo bufatika bugaragara nabwo nyene. Amerika Latine na Karayibe yagenewe yaramukiwe umugisha ukomeye cyane muri iki gihe, kandi Imana ntiyasize Shiri hanze. Shiri izo kwinjira mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 n'abayibamwo, kandi kizoba igihugu kinini. Imana ihezagira ihanga ryo muri Shiri, irinde izigame abatoranijwe bose, ibarinde ibintu byose byamaze kuvugishwa, ariko Imana izobarinda, izobazigama kandi izobagabisha mu mwanya nyawo, aho ibyo byose bizoba bigira bibe biriko biraba. Nuko rero ntimutinye hanga ry'Abanyashiri, ntimutinye mukuku muto, kuko data byamuhimbaye mwebwe Abanyashiri kubaha ubwami. Imana ibahezagire, ibarinde, bazigame, kandi kuri jewe ubaye umugisha ukomeye cyane gushobora kuba nari hano muri iyi minsi muri Shiri, aho Imana yaduhereye imigisha ikomakomeye, kandi tujyanye umutima ubyimvye, uvyibushe, tunezerewe, dufise agahimbare, turyohewe, tuyitazira, tuyishemagiza ku by'imigisha yayo, kuba gutoranya kwayo, kubona yaradutoranije uhereye isi itararemwa, kugira ngo twakire kuzamurwa ko mu buryo bw'impwemu no kuzamurwa gufatika nako. Turirimbe ya ndirimbo, uzuza ubugingo bwanjye mpwemu wawe yera. Reka duhaguruke, nuko gutyo twitegurira kwakira ubu butumwa. Uzuza ubugingo bwanjye mpwemu wawe yera, kuko icyo twifuza ni ukugaragara kwiwe mu mwuzuro, kukaba kuri mu buzima bwacu, twiyambura uburemere bwose, ibituboha byose, umuzigo wose, ibituremera bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Uzuza mu bugingo bwanjye mpwemu wawe, ngomba kuvukira mu bwami bwawe mw'iki kiringo. Mpa ububasha bwawe, nyuzuzamo gusigwa kwawe. Wewe uje kunyisubiza, uzuza mu bugingo bwanjye mpwemu wawe. Narakwakiriye nk'unyisubiza, ndashinze intahe ngaragaza ukwizera kwanjye biciye muri uku kwatura. Wewe unyisubiza, uri umwami wanje, uri umuganga wanje, uri Yosefu wanje unyisubiza. Uzuza ubugingo bwanjye mpwemu wawe yera, uzuza ubugingo bwanjye gusigwa kwawe kwera.
ijambo ryawe nyiribe umubiri muri jewe, ububasha bwawe bunyigaragarizemwo. Mu butumwa bwiswe ngo gucagura umugeni, nimuraba aratubwira hano urupapuro rwa 39 ati mugumane n'ibi kugeza aho umwe wese wo muri mwebwe aba yuzuyemwo mpwemu w'Imana, ku buryo atuma muza ku ijambo, atume mwebwe abagore mugororoka, atume mwebwe abagabo mugororoka. Wewe nyimba uvuga ko ufise mpwemu w'Imana, ariko wewe ntutumbere ku murongo w'ijambo, ni iyindi mpwemu iri muri wewe. Mpwemu w'Imana ari mu ijambo ryayo, kandi nimba wowe mu mutima wawe ufise ijambo, rero mpwemu w'Imana ari muri wewe. Mesiya, ijambo risizwe, umugeni azotegezwa kuba ari ba Mesiya bato bato. Ijambo risizwe, nsiga mwami, bandanya unsiga mpwemu wawe yera, gutyo tube ba Mesiya bato bato. Mbe Mesiya kuri wewe, umusigwa kuri wewe, asizwe mpwemu w'Imana. Uzuza ubugingo bwanje mpwemu wawe yera. Uzuza mpwemu wawe mu bugingo bwanje. Ngomba kuvukira mu bwami bwawe muri iki kiringo, mpa ububasha bwawe, nyuzuza ugusigwa kuva kuri wewe. Wewe unyisubiza, nyuzuza mpwemu wawe mu bugingo. Narakwakiriye nk'unyisubiza, ndashinze intahe kubwo kwizera kwanje biciye muri uku kwatura. Wewe unyisubiza, uri umwami wanje, uri umuganga wanje, Yosefu wanje unyisubiza. Uzuza ubugingo bwanje mpwemu wawe yera. Uzuza ubugingo bwanje ugusigwa kwawe kwera. Ijambo ryawe ricika umubiri muri jewe, ego me mwami. Ububasha bwawe bwigaragarize muri jewe. Uzuza ubugingo bwawe bwanje mpwemu wawe yera. Ubugingo bwanje bwuzuze ugusigwa kwawe kwera. Ijambo ryawe riba umubiri muri jewe. Ubushobozi bwawe bwigaragarize muri jewe. Ububasha bwawe bunyigaragarizemwo. Ububasha bwawe bwigaragarize muri jewe.
amen y amén. kandi amen. Que tu poder se manifieste ububasha bwawe en ustedes bwigaragarize muri mwebwe no muri jewe nanjye atambibe. el rapto espiritual ukuzamurwa ko mu buryo bw'impemu hamwe no kuzamurwa gufatika kw'abatoranijwe b'Imana. verdaderamente me siento mu by'ukuri niyumva nezerewe cyane kandi mpimbawe de haber estado acá. kuba nari maze iminsi ndi hano muri Shiri, Y si me dieran kandi todas las hamwe oportunidades del mundo, mumpaye nuevamente regresaría. Porque aquí un pueblo bundi bushasha nogaruka kuko hari ihanga ryizeye. santificado. nuko rero ni ihanga ryejejwe. Imana ibahezagira Y ibarinde hasta una bazigame. próxima ocasión, tuzosubira en donde hanyuma estaré aho nuevamente con bundi ustedes. bushasha nzoba ndi kumwe namwe ngaha muri Shiri. Agradezco a todos ndashimiye los que abo han bose preparado este lugar que fue mwateguye iki ampliado. kibanza cyaraguwe, Les ha quedado muy hermoso. cyaciye kiba Al cyiza pastor cyane. reverendo José Hernández, umwungere Revera a su Yosefu esposa, Hernandez, umukenyezi Luisa, wiwe Luisa. que verdaderamente eso es un mu pan de Dios, como by'ukuri decimos. n'umutsima w'Imana uyu nk'uko tubivuga. Tremenda mujer, ni tremenda umugore dama. w'igitangaza, umudamu w'igitangaza. Nos ha tratado con mucho cariño. we yadufatanye urukundo Y mucho rwinshi, amor. yatwakiranye Dios bendiga urukundo esta familia, rwinshi. Imana ihezagire sus uwo hijos, muryango, sus yernos, abana babo, sus abuzukuru nietos babo n'abakwe Que n'abuzukuru Dios bendiga nabo. esta congregación. Imana ihezagire iri Que koraniro. Dios bendiga todas las Imana congregaciones en ihezagire Chile. ikoraniro ryose ryo muri Sus Shiri, pastores, sus ministros, abungere baryo, abakozi todos los b'Imana, hermanos, bene data bose, que kandi Salgan de aquí como lumbreras. bazohave bari Toda nk'amatara esa franja de Chile sea kugira ngo alumbrada. iki kiyaya cyose cyo muri Shiri kimurikigwe, Por ustedes. kimurikigwe namwe. Que Dios se les bendiga y les Imana guarde. ibahezagire Y ibazigame. allá también en Santiago, na hariya muri Santiago naho nyene ya nos estuvo diciendo el reverendo Patricio Lara yarambariye Revera Ya Patricio firmaron el acuerdo. Rara del terreno. barasezeranye ku bijyanye n'ubutaka. Rero hanga ryo muri Shiri, amaboko ku murimo kugira ngo mwagure n'iriya nyubakwa ya hariya, tuzobonanira hariya naho Y el de la nyene, esquina también. niyo mu bubamfu mu mfuruka. Todos Amen. unidos twese twunze para ubumwe también llevar a cabo esa kugira labor. ngo dukore n'icyo gikorwa Bueno. nacyo nyene. ni byiza. Que Dios les guarde y les bendiga. Imana ibarinde ibazigame Me ibahezagire. gustaría quedarme. nari kunezerwa no kuguma Hay ngaha, compromisos ariko hariho ibindi y niyemeje los llevo en mi corazón. kandi Y ustedes, ndabajyanye mu mutima wanjye, quedan con el namwe mío. nyene y mugumanye ya iwanjye, todos siempre estamos unidos mugumye mu wanjye. en un mismo sentido. twese turunze ubumwe mu nyiyumvo imwe, kuko turi mu gihe gihoraho, Que no tiene fin. mu gihe kitagira Es iherezo. una edad ni igihe que continúa siempre. kibandanya ibihe byose. Bueno, ni byiza, nos vemos. Pero un tuzosubira. hasta luego no es un adiós. Ntituzosubira, si Ya Miguel aprendió de no despedirse. turavanye. naramaze Siempre es un kwiga, hasta luego. ni ukuvuga ngo Porque tuzosubira, siempre kuko nos buri estaremos gihe viendo. tuzokwama tuba turiko cuando no turabonana. Vayamos a venir en estos cuerpos. kandi venimos en el nuevo. nitutabonana tukiri muri iyi mibiri, tuzobonana muri mishasha. Porque allá será. mwebwe muzojya Esa hariya, reunión de kuko jóvenes. hazoba cya gikorane Pero ya gikomeye esos son los cy'imiyabaga, días finales. aho ni mu minsi ya nyuma. ariko Estamos disfrutando mu gihe tukiriko el turigina antesala, todo esta iyo actividad, ntangamarara y'imbere y'aho muri ibi las bikorane cuales byose, Dios nos ha dado ese privilegio aho de Imana estar desde el yaduhaye comienzo. irihigwe ryo kubibamo guhera mu Bienaventurados ntango. los que han estado ni abanyamahirwe desde el comienzo. abari bahari guhera mu ntango. y al final kumera decir, yo tuvuge creía. tuti nari nsanzwe Cuando nizeye, vengan todos esos milagros, nihaza bya otros van a bitangaza, decir, "Uy, abandi yo que bazovuga perdí ese bati tiempo". mbega ingene nahombye umwanya wose w'imbere, nari kuba narakoze mu murimo muri icyo gihe, ngasenga, ngaterera, Estar en las actividades. nkaba mu Y si bikorane. tenía talentos, njyewe mbaye mfise amatara, nari kuba nayakoresheje muri iyo ntambuko, ndi umukameramani, umutekinisiye, cyangwa nkora ikintu kanaka. ariko nazinze amaboko, nareze amaboko. ariko ndahesheje umugisha aba bakameramani, abatekinisiye bagumyeho muri uru rugendo rwose, y personas también n'abantu byongeye mu bindi bikorwa bagumye baba bariko barabikora kugira ngo bikunde bishoboke ibi bikorane
cyangwa kimwe nk'iki. Twese twarashyizemo agatete k'umusenyi. Uko niko bimeze muri Chili no mu bindi bihugu byose muri Amerika Latine yose, aho gukwegwa kwa gatatu kuri ko kuraba mu buryo butera imbere. Mbega ingene ari umugisha kuba mu iyi nzira yose yuko gukwegwa kwa gatatu. Ibyo nta n'umwe azokwigera bikwaka wewe, kuko wewe waramaze kubura imbere, wewe waramaze kudugamo kuzamurwa ko mu buryo bw'impemu. Kandi aha turi ko turigina tunezerwa n'imigisha y'Imana. Imana ibahezagire kandi ibishura imigisha iva yo mu ijuru n'iyo ku isi, kubw'ibintu byose mwakoze, ibyo muri ko murakora n'ibyo muzobandanya mukora, kubw'ineza yo gukwegwa kwa gatatu, ukuzamurwa ko mu buryo bw'impemu no kuzamurwa gufadika kw'abatoranijwe b'Imana. Reka dutere dusigarana n'uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.